maisha ni changamoto, vizuri napenda ndoto, vibaya ni joto, riziki iko kulia, mimi niko kushoto. Toto Town. Yes indeed, Toto Town. Toto Town. Bad girl, bad boy. Toto Town. We are hot like a heater. We make money, make money, make money. Yes indeed, Toto Town. Yewe ga yewe. New era music. Kobra. Olegue. You already know. Jewe ndakaze. Ubuzima buragoye bagenzi. Chami. La vie est belle. Olegue ni o. LG Olegue. Toto Town. Yes indeed, Toto Town. Toto Town. Bad girl, bad boy. Ndabaramukije nakunzi ba Bishop TV kuko dukurikirana muri mu mande zine z'isi, haba mu Burundi haba mu mahanga. Ndabutse kuri kumwe nanje Shashi Romantique atukuganira cyo kugira ngo duteze imbere impano. We make money. Zugwaro uyu munsi nawazeniye umukobwa yaramaze kuza kuri Bishop TV inshuro imwe umwaka wa 2020 nari mwibuca ari bonane Nino baratuzi. Akabasuga kandi kuri Bishop TV ariko gusa indirimbo yitwa Toto Town yakoranye na Olegue nawe sundi yitwa Kobra kugira ngo mumenye Kobra vyinshi kuri we mumenye byinshi bitandukanye cyangwa badge nandi mazina ariko kugira ngo ibintu bigende neza sima vindana mu beshekana musabe atwidondo atugende byose nzakora kandi Nitwa Kobra, Mamba, Snake, Fan Girl, Bad Girl, Rap Machine. Abantu muri ticket, yeah. No phone, no club, no bikini, no hair, no light, no bordani. Uri songo yaba yakawaini. Amazina y'abavyeyi ni gute yani? Oh, Charlene. Charlene. Shasha. Nubwo ko haciye kirekire tutariko turakorana ikiganiro ariko tugeze kwa dukorana mbega Kobra muno mwanya ibikorwa bye bimeze gute? Yeah, meka gusora indirimbo yitwa Toto Town. I think mwarayibonye. Ubu nawo nditegura gusora EP, ndafise EP ngo masohore. Ya ni cyo gikorwa ngo mutko nditegura muri no mwanya. Ya nziza yatuvanye ku gatumba none dab turi mu matara tara. Let's go. Bisuye inyuma gatoyi mbega Kobra watangiye kurimba kuva ryari? Ntakwimba kuva kera ahubwo ntakwimba biri official en tant que Kobra kanaimba ma group muri 2019 yeah natanguriye ahubwo natanguye kubikora nyene official Hatari na hali siyo shwari, nakubali yanayo nikabili. Muvivu pesa haimtembelei, na kila kitu kimepanda bei. Hatuli kuku si tunakula mayai, vikwazo vingi mengine natuacha hoi. Maisha ni kupanda na kushuka, kuna kupata na kukosa. Kobra we nka Kobra kuva ryari? Toho wamenyekanye kuva ryari nka Kobra? Atakomenya nka Kobra shara igihe niga seteme. Ayo Kobra n'abanyeshuri bari ma school. Nyene abone bari Kobra n'abantu twabana, abantu twigane bari Kobra ariko abantu kumenya Kobra cyane 2019 ariko so indirimbo yiwanje yitwa na Anza. Yeah. Washitse kuri mu bwawe canke byadugiye kuri chorale? Oya, no. Nenda ifise kwediki na nfise vision ko umunsi ndo bakobranya Kobra official ko indimbo ziwanje. Natengira chance ndo ngumufasha. 2019 namwe kwanja mweshuri. Rero ndatanga kubikorera mu rero atake Kobra tunda banda music yanje nyene. Ubu banyita boss ready now I can top money with my people lava ubu ngobu ndaze ko katika ubu ndarent nanazo mu modi yes bend down pause baby boy come close ukitaka nitakupa utafika yeah yes bend down pause baby boy come close ukitaka nitakupa popote utafika Toto Town. Yes indeed, Toto Town. Toto Town. Bad girl, bad boy. Toto Town. We are hot like a heater. We make money. Toto Town. Yes indeed. Gukora indirimbo na Olegue. Harano bona yamaze gushikana. Of course, ugiye kuraba kesho umuririmbyi akora kurabona undi afise ikintu agamije. Nkora kurabona keshi Jem kongira collabo bafise indimba bashaka gutanga. Nimba ndavuga nimba bashaka gutamba kuso indimba ragam ndaronde munaziraga. Nimba nzi R&B imva indimba nkene gutanga. Muri umwanya yuko yanangene gutanga ujye mu gihe nyene
narondeye umuntu abizi cyane nkora Olegue turimbira sije twaririmba abantu nyene bokunda ibintu nyene abantu babamwo murimbe toto. Ego Bikobra kubera iki wahisemo kuririmba hip hop cyane gusumba yindi mu yindi midiho? Then ni style préféré wanje ujye kuraba ndimba nabwo hip hop twarimbye na karaga nyene kama si hip hop comme twarimbye kandi raga rero ni just style nkunda ndakunda hip hop ndakunda dance ndakunda raga ndakunda Jamaican unja R&B ndarimba nyene kubera ngera abantu buntu nabwo ari style préféré wanje no. Sana selector chimbo wajaji mesglide on a bomber clad is Akile Badman Kobra sing for me yeah. Take my hand and hold me tight. I wanna nobody you tonight. I see myself in your sight. When you touch me I feel alright. I like it Kana kama manyegera Mwere kukonda bikora Move your body kashakira My lover I like it. Kumisi iheze winjiye mu kuririmba Bikobra ni kihe kintu umaze kunguka kuva utanguye kuririmba? Byinshi vraiment aro byinshi nanungutsa abantu babafana byinshi kumenya ibintu namenye ibintu byinshi cyane kuko kenshi murumva ngo narungutse imodoka narungutse amahera no ko narashaka kugahera ariko ngutse abantu baguhimanuro igiti ngwane nkagufasha Bikobra mbega uravye ku baririmbyi kurikirana kw'isi yose kuko ko Bikobra iba yifuza kuzomera nkande cyane vraiment sinzi ko jemide nkanje aririmbye I don't know ko ariko shanga muri ndakubwisa kumera nkanaka ngabo je appareil wanjye gusa ndaronka inspiration ko umuntu afite abandi arinda akunda bakakwinspira muri wewe ngabo kenshi ndushaka kumera nkabo abushaka maybe unamusumba usinda tudo kumusumba no sinda tudo kugana nkako we ahantu hari ashaka kwamaka bafuta tagahera naho duceba no ya n'amavero njewe fisinda yuko nosumba naka unkunda ngapana kwamana. Bikobra yatangiye kuririmba ari umunyeshuri niba aracyari ku ishuri mbega byoba byoroshe gufadikanya umushure n'umuziki kandi novuga yuko ikintu cyose n'umwanya wacu washaka gufata n'ibintu bine cyarimwe ariko kamenya ko ikintu ushagiye umwanya wacu kamenya nimba mvuye ku ishuri umwanya w'ishuri mvuye ku ishuri baruka undi mwanya ni wa music daruka undi mwanya wa football umva gabi ufite ubyahanze kandi ufite ibintu byinshi cyarimwe niho ukora n'ingoma icyo gituma rero kuba high school besi mva mu byo ariko narakubona ahubwo n'icyo gina ko cyane gose kandi ngo secondaire yabaye secondaire babigoye kandi ari mwaka wa nyuma w'ishuri ariko n'icyabuje kumenya yakanase mutamenya mbega umukobwa w'umuririmbyi ni kihe kintu asumbije abandi bakobwa atarabaririmbyi? aro byinshi kubera amaze kubona experience y'ubuzima compte gute ariga kamenya abantu babayeho uko indimbo sohora umuntu muririmbyi indirimbo umva na twahujwe umva aba ari abafise courage basi aba ari bakene kumenya ikiba abiki kimwe umuntu atari muririmbyi abaye muri sefer arabuzira ngo gusa ibindi birabura ariko muririmbyi agenda ko araba abantu babayeho bayakora anezeza abantu afite atuli kupusi tunakula mayai vikwazo vingi mengine natuacha hoi maisha ni kupanda na kushuka kuna kupata na kukosa bado natafuta sijachoka one day nitafarijika maisha ni kupanda na kushuka. Muri no minsi hari ibintu bikunda kwibonekeza cyane ku baririmbyi kazi ndabwa abakobwa aho yinjiye mu by'umuziki kenshi bakunda kugira anovuga nk'ingorane zo gutwara imbanyi mbega ijya ngorane yoba iva kuki ziba bizana na he? Singa twaye mu mpanye kwera ngo bari mu music nubwo ko bari wabaye kwitwara ndanye kwera izo mbanye bazitwaye bakora shooting video cyane bazitwaye bariko bari kuri stage no numva baruzima bw'iwabo nubwo batari kurimba bari kuzitwara rero ni kubara nyene kandi tujye kuri abana si benshi aro benshi baje muri music asabana babafise aro naba okay bas aho baye muri quartier no sana kugamisa asabana none bose baririmba ya turi ko muri quartier tukindira ko umukobwa amaze kuja muri music cyabo musadi yatabikira
abo musazi yafunga ari umusazi umugabo umuziki ntushobora gufata ngo uguhindura ingeso ziwawe ntibibaho ukumeze uko nyene niko wari usanzwe umeze shikama shikabe shika pote na sisi tupate ukiteleza vibaya na uwanja mpya na pasua Kobra uramaze igihe kitari gito uriko uraririmba umuziki gushika no kino saha urabandanya mega twavuga nizihe ngorane mumaze guhura nazo kuva mutanguye kuririmba Shaka gudza ni myinshi nazonomara ariko ikintu navuga yuko na kintu kimwe kitagiramo ibibazo na struggle nta kintu kimwe uzokora kibure struggle nibaho rero kenshi struggle ucamwo ziragufasha kubaka wewe nyene ko ni wakurikira ukabona nta struggle uciyemo umenye ikintu kizokora kizobafuta ariko nacamwe struggle uzokora n'inguvu uzokumenya urinde ukwe gukora iki ya struggle sinacemo ndashimira Imana ko yaregesheje kwimenya nziwe cyo ndico jewe tunakatika tunatingisha all night long every day ni party every day ni show Kobra uramaze igihe kitari gito uri mu muziki ubu ari abandi bakobwa ariko baraza mu muziki inyuma zawe mbega abigeme bariko baraza mu muziki mwobahanura iki kugira ngo izo struggle waba waraciyemo nabo ntibaze bazicemo bazufume bace mu zindi muga ntibace muzo waciyemo ikintu cyambere abwo ndabishima ko ugiye kuraba bose cyo kimwe nankaba abasanga muri avuga bane babiri mugabo ni barahari benshi ni bon umva igituma bahari benshi kuko baratsa baritahura bavuga babona yuko shogo dose bucamo bashaka kudisporta bakamenya ngene bazitwara mugabo ava umukobwa amaze kuca mu shogo cyabiheba ariko urabona ubukoko ba fightinga ya vraiment bisi bamaze kuyibona nyoma kandi kenshi usigaye tufise n'amarencontre menshi twicara tukavugana nk'ampamvu turahana intege impanuro baha nuko nta kintu kimwe kitabamo struggle rero ni kifocus ikintu gikundura kifocus ngo gikora cyane utitayeho ngo umuntu yakugirira nabi utitayeho ngo umuntu yakugiye nabi cyangwa yaciye mugorane ko uzokama wadiciyemo n'ubuzima busindura dicamo Kiza rero dukore duteze imbere igihugu cyacu impanura abantu turyohere abantu cyane gose tufokasinge cyane na music yacu mbega nikihe kintu mwosaba abakunda umuziki w'u Burundi ko boterera kugira ngo umuziki w'u Burundi ushobore kugera kure ya n'abantu nabo banda supporting ko ntimbira abo ya no boss bacu ko navuga ya dushimire cyane Kobra ko bawitavye kama kugira ngo mushobore kuza tuganire kuri Bishop TV kugira ngo anashobore kumenya Kobra ninde ashobore kumenya mbega umuziki w'u Burundi ku rwego rw'abigeme woba wifashe gute nibaze ko abantu bose murikurikiranye mwashoboye kumenya Kobra uwo ari we mwumvise ko ariko dutegurira EP nshasha igiye kuza nyuma y'indirimbo toto ariko gukorana na Olegue nibaze ko hari n'indi byinshi mugiye kuzuza muramenya kuri we mwumvise amakuru yerekeye abakobwa cyane cyane kungwane bakunda kugira yagize ati gutwara imbanyi umukobwa uriko aririmba ntabwo yitwara kwera kari kuri stage cyane kwera ko yasohoye indirimbo byose ahubwo ni kubera ko abasanzwe afise iyo ngeso bibonekana kandi ko nabandi bakobwa bo batarabaririmbyi kujya bishobora kubashikira naro ariko bishobora gushikira n'abandi ndabashimiye ko mwigora mukadukurikirana kuri Bishop TV ndabasaba kandi ko mwobandanya mushigikira umuziki w'u Burundi mushikira na Bishop TV tuyondirana gishika EP agiye kutuzanira inyuma ya Toto hanyuma dukomeze gushikira umuziki w'u Burundi maze dutera imbere je ntera imbere nawe utera imbere duteze imbere igihugu murakoze cyane